Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo rya gatuzu ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze nanakwifuriza kugira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ano makuru y'uno munsi rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: impimba, abanyororo bavuga ko badakeneye kugaburirwa ivyanyazwa abavyeyi bigorewe bagwana ngo bafungurire imiryango. Ubutumwa twaronse kuri uno mugoroba w'umunsi uheze bugira buti: ubu nyene isaha 12 z'umugoroba mw'ibohero rikuru rya Mpimba hariko hinjizwa ibifungurwa abapolisi bambura abantu babitembereza ku mabarabara, na cane cane abagore usanga batembereza ibidandazwa bitandukanye birwiriyemwo ivyamwa. Nabonye bazanye cane cane amavoka, intore, indagara, poivro, isambusa, ububamo ndetse n'ibindi. Rero babizanye nk'aboba baje kubifashisha abanyororo, kandi babizanye abanyororo bamaze kubinjiza mu vyumba ataruja n'uruza, vyapakuruwe n'abo bita abasekirite. Ariko nka twebwe abanyororo ntibitugwa neza, ntidukeneye gufashishwa ibintu bivuye mu marira y'abavyeyi batagira uko bifashe, abavyeyi bariko bararondera ico umwana arara ariye. Uwo ni umuvumo, Imana iwuturinde. Rero mwebwe mushika kure murapfa gusemerera, kumbure boheza bakareka gutoteza abo bantu Rero mwebwe mushika kure murapfa gusemerera, kumbure boheza bakareka gutoteza abo bantu b'abinazi ata n'ico bari birengeje. Ababishoboye bashikane buno butumwa ku bashikiranganji Domina Banyangimbona ajejwe amabohero na Martin Niteretse ajejwe igipolisi. Nayo kandi hari umukenyezi yaraye afashwe kuri parikingi Kotebu. Hari ubutumwa bwaraye budushikiriye buvuga umukenyezi yahagaritswe nk'uwunyurujwe kuri parikingi Kotebu i Bujumbura. Uyu mukenyezi yafashwe hafi isaha 8 inyuma y'umutaga. Bukaba bugira buti: mahoro, mwe mukunda gutabariza abantu bikagira ico bifashije, muratabarize umuntu w'umudame tutamenye yafatiwe aha Kotebu ku ma agence imbere ya Volcano. Mu buryo buteye amakenga, uyu mudame yasa n'uwuduze naho atasakoshi yari afise. Afashwe n'abapolisi 4 niba atari 5 bari muri Ravafo GA 6364 y'ibiyo bitabona. Bakimufata yaboroze aca afata itelefone yari afise aterera mu banyagihugu, ariko abo bapolisi birutse baca barayitora. Imodoka iduganye agapave kari inyuma y'isoko ya Kotebu yiruka cane. Nawe uwo mudame biboneka ko ari munini muremure, uwo mudame biboneka ko ari munini kandi muremure, agenda arakoma induru. Kugira abapolisi bamukure mu bantu bavuze ko ari umusuma, ariko uravye uko yafashwe n'ukuntu yatereye telefone mu bantu atazi anakoma induru ati ndi mukanaka, izina uwatwandikiye ubutumwa ryamunaniye gufata. Biboneka ko hariho ikindi afatiwe. Bishobotse muracisha ubwo butumwa ku rubuga rwanyu, kumbure uwobura wiwe azi ko yoba yaciye Kotebu hari ico vyomufasha. Ivyo bibaye kuri uyu wa gatatu saa 8:50 gutyo. Murakoze. Uwo mumenya yotwandikira inbox cange kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 Hari uwari yaganiriye n'uyu mukenyezi agira ati: urya mu mama jewe namubonye yurira bisi ku Musaga, twaje muri bisi imwe, yaravuye ku Mpimba burya twarayaze, ambwira ko hagiye kuri Kotebu.
yarambwiye ko yari yaje i Bujumbura kumpimba kuraba umusengezana wiwe yaheruka kumva ko ariyo afungiwe, ariko yatahanye ishavu kuko banse ko aja kumuraba. Nawe urabona umuntu w'umumere nta vyinshi umubaza, naritabira nkihorera. Burya jewe nagiye kubona ko ari we, ari uko akomye induru nca ndamubona ko ari uwo twari kumwe. Abanyagihugu benshi rero batanze ubutumwa butandukanye. Umwe yagize ati ntaco mvuze ariko birababaje. Uwundi nawe yagize ati birababaje vraiment ariko nta mvura idahita. Uwundi munyagihugu ati iki gihugu kiracafise ingorane, sinumva uburyo birirwa baririmba ivy'amajambere kandi ngo ahatagira amahoro nta majambere aharangwa. Abo nibo batuma tuguma ku mwanya wa nyuma, biteye agahinda n'umubabaro. Uwundi munyagihugu yanditse agira ati ibi bintu vyo gufata umuntu atanicanditse nibo baduhekura. Gufatwa biciye mu mategeko si bibi, abazi ico amategeko avuga ku gufata umuntu barakwiye kubidusangiza hano kuko je mbona ubundi umengo nta gaciro umuntu agifise. Nayo mu gusozera ano makuru ntunyemerere ngushikirize ino nkuru y'ivurwa kuri Nepomuscène Dusengumuremyi, igihangange mu Rugazi ndetse na Mutimbuzi. Bamwe bamwita Nepomuscène Nsengumuremyi, wenyene yitazira komiseri, afise imbonerakure bagendana nazo zihaye amatazirano ya Fyonda, Moritsiye ndetse na Durumu. Bose n'iterabwoba ryigize abantu ribana n'abazima. Nepo Dusengumuremyi ni igihangange gitinywa muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza ndetse no muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Rurare. Ari muri bake bageze kuri iyo ntambwe yo gutinywa mu ntara zibiri. Mu Rugazi niho avuka, muri Mutimbuzi naho yahora aharongoye imbonerakure. Nepo ku ntwaro ya Nkurunziza. Nepomuscène Dusengumuremyi yamenyekanye cane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri ico gihe yari umukuru w'imbonerakure muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Izina ryiwe ryarasohotse muri raporo nyinshi z'abaharanira agateka ka zina muntu mu vyo guhohotera agateka ka zina muntu muri komine Mutimbuzi no muri zone Maramvya cane cane. Naho yatwara muri Mutimbuzi no muri komine Rugazi avukamwo, na cane cane ku Muzinda yarahakoreye amarorerwa. Iruhande y'uburongozi bw'imbonerakure, Nepo Dusengumuremyi yarakoreye n'iperereza ibikorwa vyinshi. Amasoko amwe avuga ko mu vyo yari ajejwe hoba harimwo kwakira ibiziga vy'abantu baza baricwa mw'iperereza, agaheza akabihamba muri zone Maramvya. Aho rero bivugwa ko yari afise imbonerakure bakorana zama zateguye ibinogo vyo guhambamwo ivyo biziga. Mw'isekeza ndondeza dufise izina rya Nepo Dusengumuremyi mu mazina y'abatari bake banyurujwe mu Maramvya ndetse no mu Rugazi. Akarorero ni Adele Congera, umunywanyi wa Seneri yanyurujwe muri Ndamukiza 2019 akuwe mu Maramvya. Akandi karorero kandi ni Jean Baptiste Nzambimana, umunywanyi wa Seneri yanyurujwe muri komine Rugazi muri Ruheshi 2019. Aho hose abanyurujwe bajanwa mu modoka bajanwa mu modoka yo mu bwoko bwa Jeep Prado yirabura yagenderamwo Nepo Dusengumuremyi. Nepo ku ntwaro ya Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi, Nepo Dusengumuremyi ntiyasubiriye kuvugwa cane nk'uko vyari bimeze kuri Nkurunziza. Kumbure ibikorwa yarajejwe vyateye bigabanuka canke barabimwatse. Naho bimeze gutyo, Nepo Dusengumuremyi yaravuzwe mw'inyuruzwa rya Ramadani Bimenyimana ku wa 8 z'ukwa kabiri 2021. Ramadani Bimenyimana ntiyazize politike, ahubwo yazize ibikorwa vyiwe. Ramadani yakora akazi ko kuropora amabuye n'umusenyi ku Muzinda, agaheza akabigurisha. Ako kazi niko nyene Nepo Dusengumuremyi asanzwe akora, ariko ikibanza Ramadani yakoreramwo cari ahantu heza horoshe gushika, bigatuma abakiriya ariwe batumbera kurusha Nepomuscène Dusengumuremyi.
Ramadani yanyurujwe mu gatondo atonze ku mirimo yiwe ajanwa n'imodoka yari yabonetse ico gitondo irimwo na Nepo Dusengumuremyi kandi irimwo za mbonerakure zigendana na Nepo. Umuryango wa Ramadani Bimenyimana warituye umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi benshi ntacavuyemwo kugeza ubu. Nepo Dusengumuremyi ni ntakorwako. Ese Nepo Dusengumuremyi ninde? Turipfuza kumenya neza umwidondoro wa Nepomuscène Dusengumuremyi, kahise kiwe n'ivyo yagiye aracamwo. Yoba yarabaye umurwanyi? Izi nguvu zidasanzwe z'ikibi zavuye hehe? Mbega ubu hajejwe iki mu mbonerakure? Uwoba azi neza Nepomuscène Dusengumuremyi, uwo boba barakuranye canke bariganye kuva mu bwana, yotwandikira inbox canke kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324 655 19 5.